ubu naho tuvuga ngo tugira turondera abantu 20 ba mbere biratunanira nuwo kumva batamuvuze ntavuze ngo niwanyuma biratunanira mu minsi yose twavuze ngo turondere mu gwaruka 10 ba mbere bakoze ibikorwa bikomeye mu mwaka vyaratunaniye gutora 10 kuko ari benshi gushikaho barenza kumwe batubase tugire 11 nabonye payeje nabonye ariko iradefira payeje hari imyaka 2 iramara payeje nta myaka 2 iramara muganagira ndababwire ubuzi imaze gutanga mu gwaruka birahambaye cyane kiya kigo payeje bamaze kwigisha imigambi kandi barabaherekeza ugwaruka rushika 52,614 abo bose bari ku kivi bafashijwe n'ikigo payeje imbere rero nkabo babahaye inyigisho bongera barabaherekeza payeje imaze gufasha imigambi yababa 1,276 iyo yose iri ku kivi mwibaza wumvise imigambi 1,276 nta mugambi n'umwe urimo abari munsi ya 10 muca mwumva ngaho ingene abantu bariko baratera imbere kuko bose bari ku kivi turavye mu gwaruka ubuzi bushika 20,184 bwararonkejwe ugwaruka abagiye ku abarose aho bimenyerereza mu bikorwa no gwaruka rushika 1,970 aha rero turiko turavuga ivyo biharuro ugwaruka rwaciye ruva hasi rurironkera akazi rutarize guca muri payeje kubera impanuro inyigisho twatanze wogo rurenze kuko nkaho ndiko ndavuga nka jadoga kwavu ntarimwe namwise gakwavu kuko ateje imbere n'urukwavu n'umwana wahajya mu gisagara ca Bujumbura yumvise akamo aja korora inkwavu uno munsi uko amezi 6 aheze ashora ibiro 300 vy'inyama z'inkwavu muri mwumva mvuze ngo naka nimuvuge ngo niwe wa mbere gose twatoye kugira ngo ufise akabirya gusa mu bandi kuko ni benshi cyane ko mu gwaruka twaratoyemo uwitwa Bisanze Frank afise ishirahamwe rikora ingwa niwe ahubwo ubafasha n'abantu ubundi gwaruka rukora ingwa mu zindi ntara niwe rero yafashije kugira ya mahera y'agaciro twara dusora tugiye kugura ingwa hanze ubu tuzigurira ngaha mu minsi za natwe tuzishora hanze mbere ngira ngo azaratanguye ukumenga bari bambwiye ko bashobora kwazishorera mu gihugu ca Kongo muramubona uyu yama yadushingiye intahe abwira urundi rwaruka ingene gotera imbere ni kugira ngo aze kugira umunsi mukuru nabo bakorana twamuhaye 1,500,000 kugira ngo aze kugira umunsi mukuru neza nabo bakorana ubugira kabiri twoshimira ariko rerekana ko Burundi mu 2040 kizagiye gikomeye cyane ni nabo mbere ngira ngo bazava dufasha na bya bintu by'ubutare kuko batanguye guhingura ivyuma bijya twirirwa turata bijya byose bashwiragiza ahantu bavuga ngo ntacyo bimaze yarabifasha arabihingura acakuramo icuma ferabeto ikomeye kurusha amaferabeto twahora dukura muri Turikiya twasanze iferabeto ikorerwa mu Burundi irushiye muri Turikiya 10%. Ifise abakozi 500 kandi ari igitangura murumva vya vyuma twara tuja kugurira hanze ubu biciye nibo bazoza kugura iwacu kandi umenga aratanguye gushora hanze murumva twatanguye natwe gushora hanze amahera y'agaciro yinjire abanyene baratunze mugatubahaye agashiruka bute k'imiliyoni 2 kugira bazogira umunsi mukuru neza ngira ngo ariko gwaruka murazi yuko twamatuvuga yuko
ubumenyi niryo soko y'iterambere, kuko umuntu afise ubumenyi arakora akakora ibintu bishasha. None rero twarabonye umwana w'igitangaza ariko akura neza cyane, tutogenda tudashize ahabona kugira ngo nawe amererwe neza nk'abandi. Uwo mwana muri cya kibazo cyo mu mwaka w'icenda yiga kuri lycée de famille de Kinama, yitwa Niganze Gierve. Uwo mwana yarose muri cya kibazo cya leta cyo mu w'icenda 99%. Uyu nawe rero dushaka yuko tumutera intege, tumuhe umuriyoni n'ibihumbi 500 kugira ngo akura abone yaje. Imana iguhezaga. Yanje mu ndongozi nazo zerekana hari indongozi twahaye amanota kurusha abandi, yene babandi bataja kuvuga ngo dusavye leta ko dukorera ibi, ahubwo ari wabikora. Ni Dr. Engineer Major Manigomba, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Yarangije, atangiye gutwara iryo shyirahamwe mu 2021. Namutaye mu Rwaruka, ubwa mbere bwo yize amashure meza cyane, yavuze ati je ngaje kwiga ibintu nzokorera igihugu cyaje cy'u Burundi. Akiri ku ishuri yatugiriye umugambi, uwo mugambi uzandongozi gito barawumurizamwo, ariko uburuhiro ndamubwira nti uburuhiro uzokora ikintu. Yize ibintu bijanye n'umuyaga nkuba, energie nucléaire, Dr. Engineer energie nucléaire. Murazi ko dufise uranium niyo ya mbere izana umuyaga nkuba mwinshi. Uranium tuyifise Muyinga no mu Cibitoke. Murumva mwarabonye yuko ubu twatawe kurondera gwiza tunga baza guhingwa kugira tugire umuyaga nkuba mwinshi mu gihugu cyacu. Aho nta uzomucamwe. Naramubajije ndamubaza nti none ntivya bindi navyo bavuga ngo biva mu micafu itera kansera ni gute? Acambwira ngo hariho ubuhinga bw'ingene bijyanye n'abihinguramwo amakaro ku buryo bitaconona. Muri kuno kwezi kwa kane guheze yashoboye gushira mu kigega ca leta imiliyaridi zirenga 42. Ejidezo nta miliyaridi 10 yari bwarenze mu kwezi kumwe. Aha rero babandi bakaboko nabo nyene ramaze kumenya imikenyuro, aheruka kugarukana miliyoni 900 bakaboko bahora batwara. Ikonteri yasanze igurwa 242 ikonteri y'amatara, none bigurwa 125. Nimwumve agurisha make mugakunguka menshi. Ikonteri y'amazi yagurwa 213,680, ubu yayishize ku 100 gusa. Muga murumva amahera akaguma yinjira, iyo abayagurisha naho muga byari kugenda gute. Muga kubera azi yuko twese dutegereza kuronka amatara n'amazi ni byiza cyane. Hariho icyo bamwe bambwira mu gisagara cya Bujumbura, mwabonye ko amatara yatangwe kwaka mu gisagara cya Bujumbura, aho mwahora mugenda mu mwiza. None ajya amatara avuye ko twavuga ngo nta muyaga nkuba tugira, yawukuye byerekana ko hari ubunebwe. Rero nawe duciye tumuha agaciro kabute k'imiliyoni 2 azogana umunsi mukuru nawe bakorana, kuko murumva ko bakoze bihagije. Hariho ishyirahamwe tugarukire ibidukikije ry'Imuyinga. Iryo shyirahamwe ryashize hamwe amashyirahamwe 838 bagwiza umwimbo bakora n'ibindi bikorwa bitandukanye, harimo no kubumba zambabura zisanzwe ziziganya amakara. Iryo shyirahamwe ryose ririmo abantu 13,471. Murumva abantu bafise akazi mu ishyirahamwe ingene bangana. Basanzwe bagwiza imivyaro y'ivyamwa vy'amavoka, amapapaye, amatunda, amabungo,
kandi bagaca biha bene gihugu ku buntu. Uravye ivyo bamaze gukora, igihugu kiramaze gutera intambwe ikomeye cyane. Ababikeneye baze bagenda imuyinga babereke ivyo bakora. None uriserukira nawe yaje hano, iryo shyirahamwe tubahaye miliyoni 2 z'amarundi kugira ngo nabo baje kwigina umunsi mukuru. Ngira mvuge ngira ngo abenshi baramuzi, no ngaho Birori baramuzi, na hari umuci bitoki. Ni muganga Jackson Ahayo. Jackson Ahayo yarasanzwe ari muri bamwe baja kurobera muri Canada. Hanyuma araraba ingene aguma avura abanyamahanga kandi abiwabo nabo amagara bakitse, aca afata ingingo yo gutaha mu gihugu ciwe kuvura. Abandi baganga baduha turungika kwiga baca baherayo ngo niho bahembwa menshi. Abandi mbere bakava mu gihugu bagaca bigira, n'ubu ubirirwa baragenda. Mugabo ikitwengeje bashitse hanze ukazawumva ngo ubuvuzi bwo mu Burundi ngo ntibuteye imbere. None bwotera imbere gute bene bwo barase kuvura? Uwo Jackson yaciye atacagira ibitaro ni komine Buganda mu Cibitoki. Ivyo bitaro rero bikaba byarafashije cyane. Muretse n'ivyo rero igitwamvuze ko mumuzi, naragiye no kumugendera, yaciye atanga akaroro mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Aragenda ahantu iwabo kumuhana, arahakorera ubworozi bw'ifi, bw'inzuki, bw'inka, ararima ibitoki, arahubaka n'akazu keza ku buryo uno munsi haboneka neza. Kubona rero yaremeye kuva mu gihugu giteye imbere akavuga ati jenda agiye guteza imbere abiwacu, n'iteka ridasanzwe n'akarorero abo agize mu bandi. None ndabona yarungitse umufasha wiwe, none nabo uwo muryango tuhaye umuriyoni n'ibihumbi 500 kugira ngo nabo bagende kunezerwa kuri uyu munsi mukuru. Mukuza turabatera intege. Hariho undi muganga nawe n'umuganga Umukuru w'ibitaro by'abasirikare bo mu Kamenge. Uwo ngango simvuga byinshi kuko yamarose ubushimwe. Mubwo yakoze ibintu n'amahanga yatangaye. Mwarabonye umukenyezi yibarutse abana 6. Hariho abantu baravuga ngo ubuvuzi mu Burundi ntibukomeye, mugabo bose baciye bati kubona byarakunze abo bana bakavuka, umuvyeyi akaguma afise amagara meza, naho mu nyuma byaragoranye abo bana 2 barashoboye kwitaba umuremyi. Hanyuma rero mugabane bariho kandi barakomeye. None rero kubera ubwo butwari bwa generale de brigade Mariko Nimburanira, nawe twamuhaye agashiruka bute k'imiliyoni 2, kandi si ubwa mbere kuko n'ibitaro byiwe mubibonye. Ngira Imana wewe twarakoranye jewe, afise ubukerebutsi budasanzwe n'ishaka ridasanzwe. Mworaba ishusho y'ibitaro by'abasirikare bo mu Kamenge mu 2007 ingene vyasa, mugaca mubiraba uno munsi muca mubona yuko koko ari intwari. Nanje rero nange yaciye ngira ibakwe. Uwo mugambi twawutanguriye rimwe turi kumwe, twatanguye tugurana amahera. Murabona aho ibitaro vya leta biza kugurana amahera kugira bishobore kubakira leta, kandi twarayishuye n'ubu arabandanya akora. Ndazi yuko hariho inyubako atarashika ko iri mu ndoto yiwe kugira bijya bitaro bize bice bivya mbere mu karere. None rero turamuteye intege, Imana iguma ihezagira ibikorwa vy'amaboko yawe. Nagira rero ndangize ndabaha impanuro nkeye. Nagira ndababwire nimwa mushaka ko Burundi hikiba igihugu caka imfashanyo ahubwo gifasha abandi, nuko ubwa mbere twotangura gukunda igihugu cyacu.
udafise umutima wo gukunda igihugu ntushobora kugikorera. Igituma abantu benshi, igituma Burundi bukenye, harateye igihe wamenga abarundi bibona nk'abanyamahanga. Aho mugenda muri Dodoma ngo murakenye, nimuvuge muti hirya y'ejo nanje nzoba ndi mutunzi. Muze murabaza batunze muti none mwebwe Imana bakunda kuturusha. Hanyuma mutuce twigira ku kivi igihugu cyacu gitera imbere. Gukunda igihugu rero ico kibe icambere kuko byose biva ku nyifato yacu dufise muri iki gihugu.